kuri wewe mani Fizzo umwanya umumengo ntandira afise umwanya umumengo ntandira afise kubera iki mani Fizzo cyaramaze ku ibi bino bamaze kumukorera n'ivyo amaze kunkorera usanga ari vyinshi vyo amaze kunkorera byinshi mani Fizzo sinzi yuko aho naje mva muri timu satura ariho ariko harankwegera urumva ariko sinibaza neza yuko mani iyo biromarka ivyo mani ubuzima bwose umuntu acamwo abari uburenze cyane hari igihe usanga ndi ngaha narigeze kudandaza amasashi none wewe wocureka kundamutsa kunkora mu ngo narigeze kudandaza amasashi hari igihe usanga narigeze kuryama mu muferege narigeze kumwana wo mwibarabara mani woca uranka ko twicarana tuyage ngo nuko nigeze kuryama mu muserege mani nimba naraciye muri timu satura kuvuga yuko nari umunyabyaha nariko ndakora ivyaha wari gukazi sanga wari nubwo ntoba narindi ku kazi nariko ndiga none ivyo nzi uribaza abantu bansumvye vya entertainment ngaha ari banga mani hajya hari inyigisho zikomeye cyane uriga kukumenya byinshi urumva ijya ni nkirerero ni nka academy urumva ni nka academy kuko nta muntu numwe yaciye muri timu satura ari imbwa mani bose n'abantu bahagaze guma kandi eyana bahagaze nibo bafise ni entertainment rega nabionaga ni n'abamenyesha makuru benshi uzi bakomeye baciye hariya na Juste Garega yaciye muri timu satura ari ingiye na yeye yego batiri promoter bose narabyumvise baranzurire oya bona uko bakiri umengo baracari hasi aba bakomeye mani baciye muri timu satura urumva ico kintu rero nuko womenya yuko hajya si mu vyaha waciyeyo nturi umunyavyaha nimba ari byo yo bari kampora ariko mbona conference after conference yari peace arandamukije fresh biragenda neza ndabona ko umengo ntagwanko ariko mana amaze kungambanira akatari gake mana nyingi alisema kama kuri miki mani kuri miki tuve bahejeje kugira conference do presse na basoshomura narashatse kumukubiranya system mana arankura isano mu bantu ndabivunja iyo bitu birambabaza nyene ndabwira kamera tanacu tugende avuye kuri stage hajya kuri Black FM kirori cha Black FM nakiona ahaje gukora ikiganiro na Edison ndayahoze ngira nicane naje dukore ngo pana ngo we ntidukorana umva yuko ko kubaguwa ko baguze ngo we ngo ntuvuza ngo ntumvuza none je ndakuvuze ndi DJ iwanje ko mfise radio aramaze flash harimo imiziki yiwe nzoce ndamu telefone apel video ngo umviriza ndiko ndakuvuza mani nta numwanya w'ivyo mfise nta numuri nzi yose mvuza aha singoma ndavyumvise muko kumwereka yuko umukwikira uri kura fresh ariko bitari ngomwa ntavyo noko nakira kintu yankoreye hariya muri Bantu Boy Frema mani carambabaje vraiment carambabaje gose carankwe no muri mood hari kibazo nigeze mbaza nilibibona mani je ndo muyuwayi sana je sinshobora kujana ngo ngene ntabaje ikibazo ariko vyarankwe no muri mood yo kubaza ikibazo mani ko futira mu bantu ngo toka inje sohoka nitakupiga ngo ni uko kwangu ngo naratse no kugutumira tuko na kwetu ngo naratse no kugutumira yavuze yaratse ngo no kuguturukira abantu ngo bagukubite uweza nawe mani wibaza gute yuko yari gutuma abantu bagubita ugasanga nibo bahasigaye none je ndi umwana rero ndi imbwa rero yo kwifatiranya aho nyene ugashukubita ego kweri mani je ndi umunyakamenge nawe ne peut-être abapeti bo mu Kamenge bazini ariko abagenzi be bose aziye ko abanyakamenge ni n'abagenzi bawe none umva bari kungirira wowe warafasha akanya ugashobora kwicara nawe cyangwa ugashobora kumusaba ikiganiro kugira ashobore kugusigurira neza icyo baguho bon budget ndigera ndonka mani reka ndakubwiza ukuri Sten ibi bintu ntubu bizanye kubera ngo uzane ngo urwanko cyangwa nguteranye oya menya gusa yuko Fizzo ari legend turamwemera turamwuba ariko nta nyambibura gahonze afise amafuti we kandi agaragara cyane ntumva no muri conference ko yamubwiye live ujya mu Pajo muri Akeza yo mu Patrick yo muri Akeza yamubwije ukuri urumva wabikora nko kukubwiza ukuri orki harimo langage akoresha ukabona yuko atandero irimo urumva akoresha akanyamuji ka cyane arabwira umuntu akoresha akanyamuji ariko ararenza mani twese turakoresha akanyamuji ariko hari gihe exagera rero etape bisaba are etape uzi n'icuri
uzi n'icuri nibaze nka nk'irya action yankoreye iyo nca nsohoka nkataha iyo nca nsohoka nkataha kandi ijya video irahari bijya bintu ariko arabimbwiye kameramani wanje yarabifashe kameramani wanje mani yarabifashe yarabifise birabizi nuko vyace birangira neza ari peace one love fresh n'amahoro menshi nahandi iyo nsohoka nkataha marefu iyo nsohoka nkataha mani je urubuga rwanje ni ruto mugarura kwirikiranwa n'abantu bakomako ariko muta ruvuze ijwi rirashika pe yego mani ibe Facebook yanje ninto nabiona ariko ivuze kira muntu arumva yego mani message itegezwa gushikira umuntu message kandi bijya bintu je nakoze ku mugore wiwe mani kuvuga yuko umugore wanje asumba ubwiza umugore wiwe mani n'uburenganzira bwanje kandi nivyo newe ntavyubona oya wewe Steni we ntiwamubonye umugore wanje apana bijya vy'amafoto ntiwamubonye none live mu none si mwiza none ntamusumba asumba wa Fizzo wenyene na Karonata ega none rega Fizzo ni icitegererezo hajya none uzi gute yuko ntabikoze kugira nidugiriza aba followers nidugiriza ababone narigeze no kwandika rest in peace kuri Miss Erika nagwango jewe nashakanye man kuko wese no kwandika ngo rest in peace ngo niko bupfuye man umunsi wa utaragira gupfa nshobora gupfa genda wandike rest in peace koresha umwanya urabico nda man cyanda ipartager cyanda ipartager ngira no commentaire Edouard changi utaje kumpa chanja ahantu haje badandariza amasandugu cinda hifotoreza cinda ikurungikira cinda iposting kugira dukuze showbiz ushobora gusanga iyo ari content ikomeye iyo bitanguye content mani content ntaba ari ibintu vya grave sinika kitu kadogo mukamakreye kagakuza gusa urumva niko jari bimeze je nimba narafashe ifoto y'umugore wa Fizzo n'umugore wanje mwazi post ati umugore wanje asumba ubwiza wa Fizzo nuko Fizzo akomeye umugore wa Fizzo akomeye kweri kintu afashe umugore wa Bidon cyangwa kweki ntafashe umugore wande man naravye umugore w'umuntu akomeye cyane n'icubahiro namuhaye kuko bigenda bikorera umunyamahanga bayigora ko bavuga ngo urabona kuki basivyo ngo utabikoreye ngo umurundi mugenza sibariuliza kesho yabire bitu vya Harmonize na Kajara kuna wengine walijidoga eti ngo mu Burundi ngo ntabatanze ama divorce uje divorce ya Kajara na Harmonize ngo niyo yo kigaruka ko ngaha muri conference numva bice bifitanira isano kibigira isano man uko niko twe abarundi tumeze twebwe abarundi tumeze man ari ukuntu bibaza yuko promotion iteza kuba mu kintu ciza gusa man promotion ashobora guca mu kintu kibi kandi ikagira ashaka umuntu ahantu kana neza cyane mu kintu kibi wibaza yuko gutapa umuntu kunuku man ndagwa karorero hari umukobwa ari hano abanyene mu gatunguru yandugikiye amafoto ye ngo ndamugire promo ngo yasohoye indirimbo kunuku ngo ndamugirire promo ndamuposting baza amajambo nanditse yagarutse nyandikira ngo umuyandika vibaya ngo kunitapa ikara chini nikutape wewe ushafa nini tulia nifanye kazi yangu nkora ivyo nshatse nanditse ati simbizi uyu mudemu umva tag ngize kwanza simbizi uyu mudemu yasohoye indirimbo yitwa Pipi na Ilamba umhano iki ndamugirike bivanye n'impuzu yari yambaye simbizi yacagira commentaire janye na bimani janiranye yararonse like na commentaire ariko uko nari kumupostinga ngo uyu muririmbyi kazi mu mugaririmba neza mani like ntizari kurenga 10 zitanu commentaire gusanga ari commentaire yawe wenyene wishuye umuntu yagize ati nice nawe gusa commentaire zibiri ariko kubera nabije muri iyo nzira none iyo foto ntiwayibonye yaragushikiriye ega mani foto yakunzwe cyane irashikira n'abantu iraduga mu guheraheza nazi ko twayaze byinshi twaciye hirya no hino bya munsi tuvuye muri rya conference ya BIGFIZZO hariho umuntu twazananye mu modoka ya Wasiri aho yavuze ati hari haba journaliste bamwe bariko barica aba YouTuber bariko barica ino industry yacu urumva mu gihe aba YouTuber bo bavuga ati industry nitwe tuyikujije urumva nta muririmbyi yari bwaro nk'umuriyoni w'ama viewers
umuyutibera ataraza nta muririmbyi yari bwaronka amasenksi amawisaka umuyutibere ataraza wewe ni gute ushobora kuvuga yuko abayutibere aribo bariko barica umuziki w'icyo kintu cy'uwo muntu icyo kibazo cy'uwo muntu ushobora kukivuga ku ikintu no mwana ivyo noca ndabitahura directement abamenyesha bakuru ku maradiyo barafuhira cyane aba YouTube kuko barazi neza yuko na promo zabo zo ku maradiyo ataho ziba zinganira inguvu na promo z'aba YouTube man iradiyo yumviriza abantu ba ruguru bro nta muntu wo mu gisagara afata ngo iradiyo ubu niho mpora numva muri sale ya match ariko yumviriza ntuze agasimu ariko nta muntu ashobora kurondera amakuru y'umuririmbyi ku iradiyo oya aba journaliste yo ku maradiyo rero ntibanezerejwe n'umuzo w'aba YouTuber orke bari bakwiye kubinezererwa kuko mani barabahereza n'icubahiro baratuma baguma bari respect ko bavuga ati abani kuko twe nubwo twokora gute tuguma dufatwa nka batoyi babo umu YouTuber nubwo yokora gute ategerezwa kwa mari munsi yabo kuko ubu mu YouTuber ukaba n'umumenyesha makuru kwiradiyo ariko nushaka kumumenyesha makuru ngo ubu mu YouTuber yani haraho utangurira ukacubuyu ariko none wibaza ko nk'ubu ujya a Christian Xavier ashobora gukorera ibi byacu ashobora kubikora akabishobora oya ni yoba yikoroye yoba yisuzuguje cyane muga twebwe twe turashobora turukonka akazi je nk'ubu bashobora kuma akazi ku iradiyo yari yo yose ukakora kandi nino nk'abandari bisigura ko twe tuguma turi hasi yabo nibareke rero jaruzi nibatuze nibatekereze twebwe dukora akazi neza cyane twe turashoboye mani turashoboye cyane nakubare tunaweza sana koresha umwanya reka tugushimire cyane ariko akajambo togenda utavuze mu byabaye uno mwaka wa 2020 bikwiye guhinduka mu mwaka tugiye gutangura wa 2023 ibita turangiza ikintu cyabaye muri uno mwaka wa 2020 cha ubona ko kidakwiye kuzosubirwamo mu mwaka wa 2023 tugiye gutangura cyo turangiza ikigani 2023 ndakubwije ukuri nta muririmbyi yo hanze azosubira kuza mu Burundi aje hejuru y'umurundi man abakunzi b'umuziki w'Uburundi bazofuma barondera bamenye yahawangaye umurundi yahawangaye ivyo batabimenye nta gitaramo kizoba wazarendo wafanye kandi nta gitaramo kizoba nuko bazodushingira ibiciro ati naka yahawa kuko surumogi mani bariko baradandaza ni ibintu biri a public bikiwezekana na contract wanazo sign tukazibona ati oya twanaya mani tuce duhimiriza mani ibaze nk'ubu ibaze nk'ubu hogira igiteramo cy'umurundi yotegura igiteramo umwana w'igihugu 100% Burundi man kozana amagari twe twizana tukagenda kubatora mu masite man je nofuma ndihira niyaranja nkarira n'abapeti babiri ariko baze muri ico giteramo bahaturire hashe toneshi uzarende cyewe gaye man BIGFIZZO urabona ko yahoze nabibonaga mi BIGFIZZO urabona ko yihoreye wibaza ko atavyereka arabona ibibiri kandi BIGFIZZO arazi ko indirimbo zose yakoranye n'abanyarwanda taco zamwunguki uburobe wereka rero BIGFIZZO ave mu gace rero uzora yo hajya abandi erega ari abantu bacihoreye bakirabisha amaso bakirabyo bitumuto ariko baserumani reka duheze gusa ikiganiro ariko bamenye neza yuko abarundi twashavuye bro barundi twashavuye kandi twashavuye tugiza gushika ku kuri objectif yacu tezwa kubaho agatekaho kami urabona